Iciyumviro ko catanguye cahereye ku mvo z'injyane zibonekeza mu miryango, aho hari abantu benshi cane cane abadame batwitura bavuga yuko abagabo babirukanye, tutohoje tugasanga vy'ukuri ni babandi ataco bafasha, kiboneka ko wasanga bubakanye bidaciye mu mategeko. Niko rero kuja hamwe, turaja hamwe n'abakonseye turagira iciyumviro c'uko twobwira kampanye yo gusuzuma ku mitumba yose igize komine Butihinda abubakanye bidaciye mu mategeko. Amafaranga yatwaye mu ngo rusansuma ahanini twarondeye novuga igitoro co kugira abakozi biyunguruze bo mu nyandiko ndangamuntu ko baca kw'iyo mitumba. Amafaranga nayo yatezwa kuva mu kigega ca komine kuko ari igikorwa kiza novuga cunganira mu mibereho y'abenegihugu bagize komine Butihinda mu gukuraho izo njyane z'imiryango. Kwihangiro twihaye vy'uko muri komine Butihinda vy'ukuri tango twosigarana z'abubakanye bidaciye mu mategeko. Rero ku rugero tuba tugezeko turabona neza ko tuba turi nko ku bice 80% z'ingo zo muri komine Butihinda ko zubakanye bidaciye mu mategeko. Yabica amatwi k'uwo mugambi vy'ukuri tubandanya nabo nyene dutera kamo cane cane mu manama dukoresha y'umutekano. Buri gihe turabwira abakuru b'imitumba ko babandanya batugirira intonde z'abubakanye bidaciye mu mategeko. Nabo nkumbure bisigaje inyuma tubandanya tubarondera, kandi iyo babonetse bwa mbere igihano nuko tubahana twisunze igitabo kigenga ingo n'imiryango. Ariko kandi abazoba tubona vy'ukuri ko vyase vy'ukuri tuzova dutegekanya n'ikindi gihano mu ntumbero yo kugira vy'ukuri babone ko ari gikorwa uwari we wese ataheza kwitabira nkumbure ivyo bihano bikomeye bitarashika. Mu gihe tumaze kuko natanguye amabanga yo kurongora komine itariki 30 z'ukwezi kwa11 y'umwaka w'2022, nico kintu nihutiye cane kuko nashitse nakira vy'ukuri abantu benshi baza bavuga ingo zirimwo amatati ya naya vy'ukuri. Ndabona ko iyo amatati menshi ava ku kuntu nkuko bivuze muri komine novuga irimwo butare, naho mw'iki gihe biboneka ko ico gikorwa co kwimba butare kitagwiriye cane nko mu myaka iheze. Niyo myaka iheze rero harabaye aho wasanga umugabo umwe afise abagore barenga 2. Rero abo bantu bagwira mw'ubwo buryo, ndetse n'abubaka kandi babona ko kubaka bice mu mategeko, ahubwo menga niho bo burenza amategeko kuko vyamaze kuba novuga nk'umugenzo. Rero twaci tukigira novuga igikorwa prioritaire co kugira ingo zose zibane biciye mu mategeko, kandi turabona vy'ukuri ko kuva tugize ico gikorwa iryo hangiro tukagiha, biraboneka ko abo twakira baragabanutse cane, baza nkumbure batwitura bavuga ko mu ngo vyifashe nabi, bariwe n'ababubakanye bafashe nabi. Kubera ubu imbere y'uko ufata nabi umukenyezi umwe wese abanza kuraba ati uko biri kose amategeko acaza kumuha ibi na biriya, akabona ko ari uruhombo. Mw'ico gihe ca yicara mu rugo bakaraba ubwo buntu badahurizako bakabwigira hamwe bakabuhurizako. Biraboneka neza rero yuko igikorwa twihaye kiko kiratugirira akamaro, kandi ni nayo ntumbero ya leta yuko ingo zose zezo kubana bice mu mategeko. Impanuro nyamukuru nk'uko twabibasomeye ndetse no mu gatabo k'ingo n'imiryango ari ingingo ziba zibivuga neza. Bwa mbere nuko bategerezwa kubahana, umugabo akabona ko ari we mutwe w'urugo, gategezwa kubona ko ateza gutorera inyishu z'ibibazo vyose. Ariko rero n'abakenyezi kandi nabo nyene turabaha impanuro novuga za buri munsi, haba no mu manama y'umutekano dukoresha yuko bakenyezi cane cane ubwa mbere kubungabunga amatungo y'urugo, ko kenshi niho novuga amatati akunda kuva kwisesagura ry'amatungo y'urugo. Zoro n'impanuro novuga za mbere tutegezwa kuza turatanga. Ikindi turasaba yuko haba kubahana mu rugo, hakaba urukundo. Ico gihe niho mu ngo tusanga bigenda neza.